gukora mu kibuga kuko no musi Real Madrid nimbwira wewe nka Real Madrid wifuza gutwara igikombe ca La Liga bigusaba yuko wamutsinda buri rukino rwose utegeze gukina muri La Liga ico Real Madrid isabwa kugira ngo bikunde twari kino gikombe ca La Liga sukunganya cyangwa se gutsindwa no gutahukana amanota agira kuri 3 yose akwiye bivuze gute rero we Real Madrid ukanjandwa ugasamara ugasanga amanota biraragucitse utahanye rimwe canke yose tataragucitse iyo nimwe mu nzira ibiki yagukura muri course y'igikombe ca La Liga je novuga ati rero Real Madrid bakoze igikorwa ciza cyane nubwo hari bimwe mu bintu ukuze gusanga ubona nkaho bigo vyo guca intege baronse igisindo cambere bagisindiwe none mu mwana kiri muto nitwa Gonzalo Garcia nawe n'umwana kuze kuba yigaragaza mu gihe badafise Kylian Mbappé roti umwana amaze kwerekana ati burya jewe ndashobora kuba umutabazi mu Real Madrid mu gihe umwe mwita umutabaza dahari mu gihe Mbappé dahari je ndaseruka nkigaragaza amaze kubitwereka kenshi cyane gashoboka Gonzalo Garcia amaze ko igitsindo cyo cyambere ku ruhande rwa Real Madrid baraza baragomborwa none umusore witwa Orizabal ku penalty nziza cyane ivyo ni bimwe bishobora gutuma utakaza focus gutuma utaka wonekara psychologiquement wagomba igitsindo urabona umengo hari ukuntu tango kujuragirika nawe wamugwa Espagne wa Real Sociedad ni wamugwa nawe nyene utera pressing ni wamugwa nawe nyene ukina ugerageza kurondera intsinzi ariko nabonye Real Madrid igaruka ikihagararako igaruka ikagira confidence bakerekana ko twe turi muhira kandi we Sociedad dushobora kugukoresha ico dukeneye cyose baraza barakubita ibindi bitsindo bitatu rukinuza kurangira Real Madrid batahukanye intsinzi novuga ati n'igikorwa ciza cyane cyakozwe n'uno mugore Real Madrid igikorwa ciza cyane cyakozwe n'uno mugabo Alvaro Arbeloa nubwo tutigeze tubona Kylian Mbappé rote akoreshwa nabonye tactique za Alvaro Arbeloa ni za tactique zitandukanye na Zabi adafise Kylian Mbappé rote byari bigoye kumva ko ashobora gutahukana intsinzi kandi nawe nyene n'ibintu amaze kugaragaza kenshi nkaho ubona umengo sifise Mbappé rekani yakire gutsinda n'igihamana ariko Alvaro Arbeloa Mbappé yagarutse yaharusha gukinishwa ariko Alvaro Arbeloa avuga ati nta risk je nza gufata guma ku gatebe ndakinisha bahari kandi babona ko yavyaje umusaruro je kubwanje rero ndabona ati Real Madrid ndiko ndabona no munsi erikirami cizere ko cagikombe ca La Liga badusezeranya canke bavuga ko bashobora kugitahukana nubwo nkibona nkaho umenga imbere yabo haracariho utuntu novuga ati dushobora kuza kubagora kuko nibarahura na Atletico de Madrid nibarahura niyo nyene FC Barcelona basana n'abari muri course imwe gutwara ico gikombe ariko aho bigeze no munsi ndamaze kubona bimwe mu bigero by'abakinyi bamwe buno mu Real Madrid bisa naho vyaduze bicora ko micizere yuko buri kimwe cyose gishoboka bitandukanye na cagiye twavuga ati Madrid bazotsinda ariko bafise Mbappé ariko no munsi badafise Mbappé bafise ubushobozi bwo gutsinda bine bafise ubushobozi bwo gutsinda bitatu ivyo rero ni imwe mu bintu bimicizere ni imwe mu bintu binyereka yuko tactique za Alvaro Arbeloa ziko zatanga icizere cyo gushobora gutwara igikombe ku ruhande rwa Real Madrid twinjira nyezina ko vyaraye bibaye ku munsi wa gatandatu hariya Santiago Bernabeu novuga ngo ikipe itwara Madrid ya Alvaro Arbeloa batsinda ikipe itwara navuga ngo ya Real Sociedad yino mumereza novuga ngo azuka izina rya Pellegrino Matarazzo ni match novuga ngo uwitwa Alvaro Arbeloa yari yatanguje arashaka umukenyero wa bane babiri yari mu wana dadi imyaka 25 n'ukwezi kumwe mwigoro uko bisanzwe yitwa Thibaut Courtois Anthony Rudiger Dino Jesser mu mutima defense hama kuri kabiri Trent Alexander yanagarutse mu bakinyi b'abatitirere gatatu bazanye witwa Alvaro Carrias hagati mbwiye bazana Arda Güler Ole Chouameni Fede Valverde nitwa Edouard Camavinga batakisha Gonzalo Garcia Vini Junior waja ku ruhande rwa equipe yitwa Real Sociedad yari umukenyo wa bane babiri batatumwe mwigore witwa Axel Milo Joe Martin mu mutima defense ari kumwe n'uwitwa Igor Zuberida kabiri witwa Aimé Munoz kabiri yari uno mukinyi yarafashe Vini Junior azi kwizina vuga rya Johnny Aramburu hagati bugari Goro Tagtegi uno Herrera hamwe n'uwitwa Carlos Sola bashira imbere yabo witwa Pablo Marin Westre hamwe batakisha kapitene wabo novuga ngo Ozaba yavye n'abatsinda igitsindo yari mu edage imyaka 25 n'amezi ashakurane Juan Robert match yatanguye ya Real Madrid igice cyambere kitako kinarangira Real Madrid gutsinda ibitsindo shika kuri bine vyose novuga ngo match yararangiye igice cyambere yege kurangira ibitsindo ruvuga bishika kuri bine kuri kimwe igice cya kabiri cyarangiye ari uko nyene match ye ku munsi wa gatandatu
nk'uwayiravye cyangwa utayiravye ashobora kuba yumva avuga ati nkoneye kuba numva muri Akejo Media mu kiganiro Akejo Sport match nyine yagenze ni match yagenze gute equipe itwara Madrid yarushije iki equipe itwara Sociedad ku munsi wa gatatu bwa duce ko twumva equipe itwara Madrid ishobora gutsinda equipe ya Sociedad ikayitsinda ibitsindisha kuri bingahe kuri 4 kuri kimwe ku ruhande rw'abakinyi equipe ya Madrid yarushije Sociedad kino kwita karite bakinyi ba equipe ya Madrid na performance yabo niyo yagaragaye ko yari hejuru cyane gusumba equipe ya Sociedad cya kabiri tactique zo mumenyereza Arbeloa uyu mugabo amyereza equipe ya Sociedad yakoze amakosa adasanzwe burya nabonye abasanzwe mu kinyi bita takifuso kubaye kino kwita yagize impact negative kuri equipe ya Sociedad naho n'umugabo wa equipe ya Sociedad yanakoze indi kosa afata Gonzalo Guedes amushyira kuri bande touche kuko nagiye kora match ndavuga ngo Gonzalo Guedes aza gutanga mu kigo byari kuba ibindi ko yinjiye mu kigo match irahinduka tone cyo no kwita gushika ku igori ry'umugabo wa Sociedad baza kuba banakora n'amakosa agiye atandukanye ku ruhande rwa equipe ya Madrid nabonye Dini Ugesen tanga gukora amakosa wanashaka imbere za phase de réparation ndavuga ati mu byukuri reka nemera ko no mugabo bita umugabo yasomamiriza equipe ya Sociedad ndabira n'izina giye bujya nkunda ko namwibagira umugabo uwahe ameze Sociedad afite izina rya Manuel yangora gufata ukuntu rigoye ukuntu izina giwe yakunda kuba ni Pellegrino Matarazzo donc afite izina riremereye ukuntu so nubwo atire kuri ngiye kora kuri Pellegrino Matarazzo kuri tactique ziwe yari hasi cyane mu buryo bwo gutanga 11 atangura mu kibuga nawe ubwo no muri fonctionnement DJ mbega ni kutinza kora rotation byanamunaniye akora remplacement sang agaragara ngo si meza Arbeloa akika umuntu w'umunyabwenge cyane aramurusha ubwenge aramyanya neza kora remplacement n'ingene nza kuba nanga message kwa kinyi banje mbona amapare kino equipe ya Madrid asumbye equipe ya Sociedad ni determination ubwa mbere ubwa kabiri home advantage ndi muhira ndi bire wakunzi bacu baradukunda baratwemera kandi ni Santiago Bernabeu baraza kwa bavuga ati du profit no avantage navyo byaje umusaruro icya gatatu cyaje kuri barusha equipe ya Sociedad tactique za Arbeloa zarinziza ku munsi nubwo ngo wa gatandatu icongiye ko cya kane cyatsinze ino equipe ya Sociedad ni Vini ni Vinicius ndibaza ndabanza kubivuga ibintu byatsinze equipe ya Sociedad Vini ibintu bine kabisa cyamera kikubwiye ubwa mbere home advantage equipe iri muhira iza guprofita ubwiza bwo muhira n'abafana baza kubwirwa Santiago Bernabeu icya kabiri tactique zo mugabo bita Arbeloa icya gatatu cyo no kwita mentality y'abakinyi ba Madrid icya kane Vini tuganire rero kuri etape muri ivyo bintu ushaka kuri bine twumvise ko equipe itwara Madrid yatsinze equipe yitwa Real Sociedad bivaye nuko yari muhira Santiago Bernabeu haba umufana uvuga ngo n'abafana batandukanye bavuga ati kuraba equipe yacu Real Madrid usaba ni muri bibiri bafite ibice nk'abantu barenga nk'ibihumbi 80 cyangwa 90 ico ni cyambere ariko twarabonye ko banashaka ushobora kuba ufise muri equipe kanaka ukaba uri kwakina muhira mugabo gasanga wahatsindiwe uburero butandukanye tugiye kuba tunasubiye nyuma gato ni equipe itwara Madrid ihura na Barcelona kuri El Clasico abafana ba Barcelona cyangwa Real Madrid bari bazi neza ko ni Real Madrid ikunda gutsindirwa Santiago Bernabeu ico tuvuge tuti ni ikintu cyumvikana kandi cyane ariko tugende ku kakabiri gakomeye cyane ari nkeneye ko tactique manovuga y'uwitwa Arbeloa kuko vya Vini Junior navyo navyo tunabigaruka mu mwanya uri imbere ariko nkene neza tuje kukanuka vuga ngo kuri tactique eske uwitwa Arbeloa iyo tactique yo yakoze ku ruhande rwa equipe itwa Madrid agatsinda yoba yakoze mu buryo bumeze gute kuko dushaka twumva twabonye ubushobozi bwa kibatandukanya ba Vini Junior nizize tuza kunagaruka ko banashaka tubona abo bardagire ko turavuga mu mwanya uheze tuvuga ba Fede Valverde tuvuga ba Alvaro Carreras Trade Donald nizize tuza kunagaruka ko ico kintu wabonye Alvaro yakoresheje agashobora gutsinda uno Matarazzo yakoresheje mu buryo buvuga ngo bumeze gute bubona Robert uburyo bwa mbere bwagiye kubufasha n'equipe y'abadiye gukora kino kwita ino score bitsindo bigira kuri 4 bakaronka ino ntsinzi bigaragara ko ari ntsinzi dasanzwe ubwa mbere kuzana Federico Valverde agatse mu kibuga guhari Berite umukinyi bita Dragorere gukina ibyashaka n'ivyo yifuza agatse mu kibuga uri playmaker ubakura ikintu ku buryo wifuzamo Sinikunda sana umukinyi aza kugunda kinira muri zone yawe ufise no kwita Berite nukuvuga yakina uko yiyumva atava ngo ndi nyuma nje ngo hari naka nigeze kuganira abakunzi ba Kejo Media muri kano cya Kejo Sport ndagira ngo
Aridagura n'umukinnyi mwiza ariko rimwe rimwe arisanga ariko aragurana n'umukinnyi bitane n'umukinnyi bita Jude Bellingham ati Bellingham n'umukinnyi mwiza mu by'ukuri ntasanzwe ariko Jude rimwe rimwe arakina umupira akisanga agiye kugunda Aridagura muri zone nimero 10 ugasanga Aridagura ariko akinira mu kazone gato ariko nimba bararavye urukino ku munsi wa gatandatu ni Aridagura yakiniye muri zone igaragara nkaho iri vide zone y'ubwinyagamburo yumva ko ari afite liberté totale gukina umupira bugira umukinnyi cyangwa wari Chouameni niwa mukinnyi wa zone nimero 6 azi gukina kuta interception kwa kimipira igitandukanye kuri nimero 6 ukacugira umukinnyi nka Federico Valverde ni mwiza mukinyira muki mu espace urumva icyo kintu n'umukinnyi afite capacity yo gutora umupira agasunika imbere kabiri gatsuka gatanu akegera imbere agatwara umupira ngo iyo arose espace vide arashaka kwavansa umupira ngo ni Federico Valverde ukacugira umukinnyi nka Idolo Kamavinga nawe ni mwiza mu biki ni wa mukinnyi afite technique akaba mwiza mu gukora iki kubaka no kugabura imipira akavuga ati nakagaza ari yereka ndamuri pass neza cyane ngo arazi cyo gukora cyo kwita changement d'iterre ndashanja squat à gauche nshira à droite ukacugira umukinnyi nka Aridagura nimero 10 azi ko organize urukino ni gute nimero 11 yo hama pass squat pass zica ku ruhande squat pass zica hakati mu team defense akaba ari capable kuri ibyo bintu birahita biza kudestabiliza equipe ya Real Sociedad iyi match mu by'ukuri yo brije umukinnyi bita uyu muhungu bita Edodo Kamavinga ego no kinice muri position ya misa nkaho ukinaho ku ruhande kuko uri nimero ukina kati mu kibuga ariko no guposition ku ruhande tugeze muri possession ball tuvize umupira gerageza uje kati mu kibuga Aridagura nabo ne twagira umupira kuko nawe ukinice kuri pivot uri kumwe na n'uyu muhungu bita Igiye Chouameni egera imbere uduga gato uve ku numero 8 uduga imbere Kamavinga aza kwisanga gatse mu kibuga mu by'ukuri Federico Valverde n'ikino gusabye wo kora kino kwita bya bintu byawe irukanga kibuga cyose ko urabishoboye urumva ntanaguciriye nimba wabiravye neza Valverde irukanze kibuga cyose aho nyene ngo wanashaka ngo menda mbere nk'uko uganira bwana Robert tumaze kubona ko bagize composition ya 4D yego ni kuvuga ngo mu gihe equipe itwa Madrid atari ifise umupira bakina 4D neza cyane mu gihe equipe ya Madrid ifise possession wada gusanga bahinduye agira 4-3-1 uvuga ngo Fede Valverde yisanga imbere kuri nimero 2 hari urakoze cyane wowe nawe wabikurikanye cyane kubona Federico Valverde icyo bamubwiye tugeze kuronka umupira we kina irukanga ufite iyo capacity bwo bwiza bwo kuba uri umukinnyi nyaruka kandi wirukanga irukangana umupira ukinira aho amazone se wifuza ariko nzi mfize umwana bita Aridagura ndamuze mu gihe organize urukino ndaza kumubwira ati uri obligé ku nimero 10 mbwe dufise ballon ariko Valverde nawe kora iki gerageza wirukange uja iburi attack ko Valverde n'igitsinda tsinzora nyina gitsindiye imbere se de reparation urumva ariko muri position ya kandi umukinyi asa nk'ari ku ruhande rwa nimero kangahe rwa nimero 7 ariko yatsindiye hagati na gati imbere kuri centre ya nimero 10 niyo yarahagaze Aridagura ari inyuma y'uwo mugongo ibiro bye bivuze ki bona Dick bugiye umugabo bita Alvaro Arbeloa twebwe ngo mu by'ukuri kina n'imigwi mito bigaragara nka tarugero udasanzwe office ariko nukurambega umumenyereza muzima ushaka kuraba ko mu by'ukuri afise ari ikintu kimurimo iwe indani umurabira kwizinkino zito navuze ikintu kimwe Madrid ntibisaba ko uri umumenyereza mwiza mu buryo bwa tactique ahubwo birasa ko nabo uri umuntu uzi kuba kacino kwita uwo ati ubwambariro muri vestiaire akinyi abanyamujyo meze gute mu by'ukuri hari igihe ushobora equipe ya Madrid ukavuga ngo izo carte zihari ko kizavyara umusaruro ndivuga ngo hari ikibazo kiri muri coaching mbega iyo coaching nazo izotorega umutima mu buryo meze gute nuko iyo coaching y'ambega hani Madrid haba bakinyi bande bafite ubushobozi bungana gute ni gute nabahuza bakatutanga byiza mu kibuga mu by'ukuri iyo office préparateur physique mwiza muri equipe ya Madrid sivyo ukagira uco no kwita bafite mu scouting murakora scouting nziza azi kumenya ni gute mukinyi mwiza ashaka kuzana muri equipe ya Madrid ugifise coach mwiza azi kuba kan tunta vestiaire equipe igira umusaruro kuko ni equipe no kwisa abana bafite talakani dasanzwe je ama pare umugabo bita Alvaro Arbeloa ni ivyo bintu mbona muri tactique yubatse biza gufasha equipe ya Madrid gukina neza cyane ko nabonye match nzanye mukinyi bita umuhungu bita Trent ku nimero 2 akinya match exceptionnel nawe kuko yamaze ko mu by'ukuri wa mukinyi azi gukina cyo kwita ama transversal imipira miremire uravye n'igitsindo ya Nino assist yaye Gonzalo Garcia barada yateye isantrite bwo nabonye trade mu muri Liverpool ari umupira atanze ku ruhande acomekera umukinyi bita Federico Valverde brother yari kuri nimero 2 acomeka ku mupira ku nimero 7 ruguru cyane ko ati umusore ararenze erega iyo niyo quality ya Trent ararenze uwo niwe Trent Trent yatakoze ivyo niho uvuga ati nari mu bihe byo Houston nyene ho nyene ego Robert aravuze neza byagaragaye mu rukino novuga ngo nyezina ariko ndakwa ntoramo akantu gakomeye kavuga ngo equipe itwa Madrid abakiri bamwe na bamwe novuga ngo bariko barakina bisanzuye ndavyumva ugasanga Fede Valverde kakire yisanzuye hagati mu kibuga mugabo
yongera agenda gukina kuri nimero ndwi wazana wa mwana yitwa Redagire nawe yaramaze iminsi umenga ahantu apfungiwe umenga ahantu mu kabogisi bivaye nuko bari kwakira Jude Bellingham ariko Jude Bellingham ko yari mu mvune aza kuba yisanzura aga kuri nimero 8 yongera kina nimero 10 waye twereka abavinga nawe nyene biza kuba bigenda muri zanzira uvuga ngo nanye ndakunda kina mugabo ndaba nahantu noza kundatanga pass kuvuga ngo Mediano ya Real Madrid yagaragaye ko neza yakira kina uko yiyumva umukinyi wese uri mukinyore wese yari karisanzura watakura abavini Junior nawe nyene ni kuri rwa ruhande nyene vyagende muri iyo nzira itandukanye Gonzalo Garcia wewe nawe nyene wewe ubwiwe yari poste wewe ni nimero 9 aho nyene nari nkeneye inyuma y'uko Real Madrid habaye ikintu gikomeye bavuga ngo jewe Vini Junior ngoma ntegura akantu tujyage n'abakinyi bari Madrid dusangire dine avyumva neza hama tuyaga amajambo bica nka 3 hama twiga ikindi kibazo ko tubonye mengo Real Madrid inyuma y'ico kintu cabaye haje umusaruro utandukanye kubera kuravye kiretse abakintu bava basango bakina muri defense ndavuga witwa uno Dinjo Sene n'uwitwa Anthony Rudiga abandi bakinyi bose presque nka bose barusama amanota novuga ngo meza ari hejuru gusumba yandi yose ariko Rudiga manamba mwana murenganije da niwe munana yarose amata make gusa yakinye match nziza iteye ubwoba ariko nta rukino yamaze nta kibazo ariko kinye yamaze yasutse ku munota wa 60 kari cyo muhoye ico cabigizemo uruhara birashoboka ico cabigizemo uruhara gose twisunze urukino ku munsi wa gatandatu Houston yego ino Real Madrid yagaragaye ko kirakina yisanzuye tuza kubona trend mwiza tuza kubona Alvaro Carles mwiza tuza kubona Redagire mwiza Chobetona mwiza Thibaut Courtois mwiza abakinyi bose beza ivyabaye hari inyuma yego kuko no inkuru ya Madrid twifuze ko amasije mesh abantu ko badukwiye ateza ko arumva kandi bakumva vyose ududetaye neza cyane sivyo yego ivyabaye kumengo hoba habaye akantu ko muri vestiaire keza ko twabimengo hari ku ruhande ko mwana neza muri Real Madrid tutisunde na Alvaro Carles na Alvaro Arbeloa ukuru kwisanzura warashaka kwindufate na Alvaro Arbeloa uko Alvaro Arbeloa nawe nyene niwabwira abakinyeti naka wewe isanzura kintu kushaka usuka n'ibintu vyiza akantu kumengo nako karimo kuko mengo muri vestiaire bameze neza bwana Houston novuga ati ubwigenge ukwidegemvya niko kenshi gukunda gutanga rezita nziza ku muntu kuko abayumva ko ega nta muntu atifuza gutera imbere buri umwe wese arifuza gutera imbere kandi buri umwe wese arafise imbona